Bakunzi ba Yaga Nawe TV ndabaramukije aho muherereye hose. Imana ibahezagire, Imana ibageze kure kandi ibageze kuco mwayisavye. Rero ku mazina ni Mwarimu Richard agarutse mu kiganiro c'ijambo ry'Imana, ikiganiro c'ubutumwa bwiza kuri televiziyo Yaga Nawe TV. Rero Imana ibahezagire. Imisi yose iyo nje hano murazi ko ntaza ngaragara mba ntekeye ijambo ry'Imana canke mba naje kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Rero hari amajambo Imana yashize ku mutima wanje ngomba ko tuganira canke nganiriza abakunzi bose bazobona ino video biciye ku mbuga zigiye zitandukanye harimo na Yaga Nawe TV. Ijambo rero tugiye kuganira ni ijambo riboneka muri Petero wa mbere ibice bibiri, turahera ku murongo w'icenda. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo urihanga ryera. Haleluya, urihanga ryera. Iyo mvuze ihanga ryera wiyumve ko urihanga ryera. Haleluya. Rero reka dusome ijambo ry'Imana kubera ko urashobora kuvuga ati none turihanga ryera, none turihanga ryera gute? Reka dusome ijambo ry'Imana. Petero wa mbere ibice bibiri umurongo w'icenda. Ijambo ry'umutwe rivuze ngo urihanga ryera, ivy'ihanga ryera. Haleluya. Nshuti mukundwa, urihanga ryera. Wowe uri kurankurikirana urihanga ryera. Haleluya. Mvuze ngo urihanga ryera, hari ibibazo byinshi uza kwibaza, ariko niwankurikirana neza nutakata video canke ngo uyirabe igice, niwamara video uraza kubona neza ko wewe uri ihanga ryera. Haleluya. Turasoma rero Petero wa mbere ibice bibiri umurongo w'icenda. Haravuze ngo ivy'ihanga ryera. Kw'icenda haravuze ngo ariko mweho. Haleluya. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mwakoranijwe kuba abami n'abaherezi. Haleluya. Muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashikana mu muco. Haleluya. Ku murongo w'icumi haravuze ikabashikana mu muco wayo utangaje. Haleluya. Kuri 10 havuze ngo kera nta bantu mwarimwo. Haleluya. Ngariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, unyemerere ndakubwire ngo urihanga ryera. Haleluya. Urihanga ryera, uri ubwoko Imana yatoranije. Haleluya. Urashobora kuba utariko urabitahura neza, muga niwakurikirana ino video uraza kubona ko urihanga ryera. Haleluya. Urihanga ryera, uri umuntu Imana ibona ikanezerwa. Haleluya. Uri umuntu Imana ikuravye atakintu na kimwe yo kugereranya. Haleluya. Iyo bavuze ngo urihanga ryera baba bagombye kuvuga ngo nta gasembwa ugira. Imana ikuravye ikubona ko atagasembwa ugira. Haleluya. Urashobora kucumbaza ati none ko nama ndakora ibyaha nta gasembwa ngira gute? Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo muri ubwoko bwatoranijwe, mwatoranijwe kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije. Iyo uri umuntu wiharijwe n'Imana, nta kintu na kimwe ndavuga ati nubwo ucumura imbabazi z'Imana ziguma hafi. Haleluya. Ntucureka kwitwa ihanga ryera kubera ko wakosheje. Oya. Ahubwo iyo bavuze ngo ihanga ryera baba bagombye kuvuga umuntu acumura mugabo akigarura. Haleluya. Rero wowe uri kurakurikirana ino video, ego urihanga ryera mugabo gira umutima wo guca bugufi. Haleluya. Gira umutima wo guca bugufi. Nta hanga ryera ricumura, nta hanga ryera rivuga
ibitajanye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero uri kurankurikirana uri hanga ryera. Haleluya. Uri ubwoko Imana yatoranije, uri nyegu y'Imana yiharije, uri inike y'Imana. Haleluya. Iyo tuvuze inike y'Imana tugombye kuvuga ikintu Imana ifise conyene. Haleluya. Wowe uri kurankurikirana uri ikintu Imana ifise conyene, nico gituma naje kukubwira ngo uri hanga ryera, uri umuntu Imana ibona ikanezerwa. Haleluya. Rero iyo ibi ubitahuye kuri umuntu Imana ibona ikanezerwa. Haleluya. Hari amafuti canke hari ibyaha kanaka udasubira gukora. Haleluya. Kuko iyo uri kurakora ibyaha uba uri kurashavuza wa muntu yakwihariza, wa muntu yakugura amaraso y'igiciro. Haleluya. Kuri 10 hatubwiye ngo kera nta bantu mwarimu, bantu b'Imana wowe uri kurankurikira, kera nta muntu warimo. Haleluya. Ariko kubw'imbabazi z'Imana iturungikira umwana wayo. Haleluya. Imaze kuturungikira umwana wayo adupfira ku musaraba. Amaze kudupfira ku musaraba rero ntiyitaye ngo twakoze ibyaha, ahubwo yafashe bya byaha byacu byose abibamba ku musaraba. Amaze kubibamba ku musaraba acaravuga ati byose birarangiye. Mu yandi majambo nawe we uri kurankurikirana uri mu byaha kanaka, uri nyegu yiharije y'Imana. Wo nkundira nomanza nka gusengera. Haleluya. Mbere yuko mbandanya nomanza nka gusengera. Haleluya. Kugira ngo bikunde iri jambo ry'Imana uze kuritahura, reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, mwami w'icubahiro, turagushimiye kubwira ijambo ryawe tugira twumve. Rero mwami Yesu Kristo turagushimiye ngo iri jambo aho riza kugera ubushobozi bwawe buhagere, ikiganza cyawe kihagere, ubushobozi bwawe bwo kubatahuza mwami Yesu Kristo bushishikare bubatahuza mu izina rya Yesu. Amen. Rero nshuti mukundwa uri kurankurikirana umenye ko uri hanga ryera. Haleluya. Uri hanga ryera, uri umuntu Imana ibona ikanezerwa. Haleluya. Rero unkundire ndakubwire ngo kera nta bantu mwarimu. Haleluya. Nta bantu mwarimu, nta bantu twarimu, ariko kubw'ikiganza ciza c'Imana Imana yatugize abantu. Haleluya. Imana yatugize abantu, ni naco gituma turi ihanga ryera. Haleluya. Ku 9 hatubwiye ngo kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Ni kuvuga ngo umaze kuba ihanga ryera canke umaze guhamagarwa n'Imana ucukwiza ryashimwe ryaguhamagaye. Haleluya. Apana kuguma wicaye ngo bizokora ba mwarimu, bizokora ba pasteri, bizokora ba apotre. Oya, ahubwo iyo tuvuze ngo ihanga ryera tuvuze ngo n'ubwoko bwashizwe ku ruhande kugira ngo burobe abandi bantu. Haleluya. Uriko uraroba ntutoranya. Haleluya. Uriko uraroba nta kintu na kimwe uziguriza, nta kintu na kimwe usiga inyuma. Haleluya. Uriko uraroba n'ikinyamurobura kiroba, abarobyi baca banyumva gose. Haleluya. Rero twebwe nk'ihanga ryera dukwiye kuroba. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashikana mu muco wayo utangaje. Haleluya. Rero wewe umenye ko uri kurankurikirana, umenye ko hari umuco w'Imana utangaje ugomba kuzokurasira mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero umaze kukurasira ntuzoce umengo siho wibereye. Oya, ahubwo umuco w'Imana umaze kukurasira ukabona neza ko wakurasiye, ni ngombwa ngo ubibwire abandi. Haleluya. Apana kwihereranya ubutumwa bwiza, kwiza ishimwe ryaguhamagaye kuko uri hanga ryera. Haleluya. Uri hanga ryera, uri umuntu Imana ibona ikanezerwa, uri umuntu Imana ibona igatwenga. Rero ntusubire kuyibabaza, ntusubire gukora ibyo Imana ibona ko atari byiza, ntusubire gukora
ibibabaza Imana, oya, ahubwo kora ibinezereza umutima w'Imana. Haleluya. Kuko ihanga ryera ntiryivanga, ihanga ryera rigerageza kugwana kugira ngo, ndakunda Paulo niwe yavuze ngo ndiko ndagwana ariko simeze nk'uwuhusha. Haleluya. Ndiko ndanigana kugira mfate icatumye nanje fatwa. Haleluya. Ico mpa bino vyipfuzo nawe ukabigira. Haleluya. Ukavuga ngo nanje ngira nigane kugira mfate icatumye nanje mfatwa. Haleluya. Rero nshuti mukundwa uri kurankurikirana, rondera gufata icatumye nawe ufatwa. Ndazi ko ino video izobona abantu benshi batandukanye, n'abazoba batarihana ndazi ko bazoyibona, ariko naho uzoba utarihana ino video ikagushikira, uzomenye ko wewe ntiwaje hano ku isi kubw'ubusabusa, ntiwaje hano ku isi ngo wivange uko ukeneye, oya, ahubwo waje hano ku isi ku bwa misiyo kanaka. Ntiwaje hano ku isi ngo ubabaze umutima gw'uwagutoye ngo ube inyegu y'Imana, oya, ahubwo uri hano ku isi ukwize ishimwe ry'uwaguhamagaye. Rero Imana iguhezagire. Ndazi ko iyi video niwayiraba neza uzotahura neza ivy'ihanga ryera. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, mwami w'icubahiro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ritubwiye ngo turi ihanga ryera. Rero shishikara utwugurura amaso kugira ngo ko twabaye ihanga ryera tuzogere n'abandi tubabere nyene ihanga ryera, dukwize ishimwe ry'uwaduhamagaye. Nsengeye umunywanyi wese wa Yaga Nawe TV, mwami Yesu Kristo, acumva ino video azizochimuhindura, acumva ino video mwami Yesu Kristo uzocukiraho mukuye naho umugejeje mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti bakundwa, Imana ibahezagire. Ico tubasaba ni jeme, partage, subscribe canke s'abone bivana n'ururimi telefone yawe irimwo. Bino biganiro by'ubutumwa bwiza ukabigeza kure, kandi Imana izoguhezagira. Tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Imana ibahezagire. Shalom shalom. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.